Sheri. Uringa. Agenda urakora. Genda. Sheri bita n'imicamo ikora hariya. Numvise ngo wamemba gukora ibiki. Amwe kora yipo. Mama Sheri nuko nama ndakubwira. Ndafise amazu, ndafise indege n'imiduga myinshi. Ndafise amazu, amadege, imiduga, amamoto akora mu barabara. Aha rero nariryamye, urabona njyamye mu gitondo. Baca barantelefona umwe mu bakozi banje banyimbira inzahabu. Ambwira ati ngo ikinombe camuguyeko izuru ryatarukiye hafi. Bicanza niruka nazambaye ndavuga ati umukozi wanje niyopfa. Nshitse hajya bica baba ni oblige yuko nokura agapira ko hejuru kugira ninjire indani ndamurokora. Aha tuvugana imitima y'abantu indwi yose ndayikuye mu kirombe cyabaguye bari hagira ko rahemagurika hana telefone yambirase muri ville Bujumbura onje abakozi banje kame nuko no boss kame ni bavuga n'imihindi yari idafise ubuhinga bwo kuvura byinshi bakeneye kuna ambirase bavuye mu Bujumbura ije kuba musanzwe ngenda tubuze ngenda kize ariko igihe ndakwereka yuko mfise imirima mfise amatongo mfise amatongo n'umuntu ntabwo namugira gashirwa umva rero abantu bakugiye mu matwi barakubwira ati ngo kwambara kimwe n'imbwa umugabo w'imbwa aho bagana no guturengera cyo y'abantu nkunda ububazo kuvuga ati Sheri isibi n'ibintu n'urambara ne umva pe hamwe na kwere sije parcelle yanjye nayo wabo ibonyeze parcelle ya mirima nagenda kwerekana kugira hani wanje kasi nabyo wabo naho umunyera kimwe mutanyera kizondege iyo midugo tanyera no indege yanje nahantu iparika ngaha indege yanje iza mu ijoro masa 8 ikagema none saa 8 z'ijoro wahajyamye ukurabona noze ngakubwira ngo Sheri ngurabe indege naza kuko nuko ndubona wamze urankata kweba cyangwa ukavuga ati none umunsi navuga ati tuse project ni cyo kabaye hana kimugene umva rero Sheri je ndiko ndimbisha inzahabu baze kuronka inzahabu 18 inzahabu n'imwe irimo imiliyoni ijana je kiri ngaha wewe jya kwitegura je ndora amafaranga miliyoni nka 5 ngaha ndagutwara ahantu kubita ubunure uginyama y'ingurube inyo irereke utagati erega ukunda nyiri umukire wumvise anaona mawe kuna n'umukire uda Sheri ndavyemera je nibyo sanze binyereke kandi ndavyemera rega ubwo usanga uri kwivugisha umuntu ataribyo none ndabivugisha amatwi rego umuntu n'uvuganye usanga uri kurambesha umva sinokoresha wambuga umva kere ngaha we Gende action erega nje sinokubesha wambuga ndakubesha uri kuranuka bazi hoje ni ukurangira ishavu uraze abantu bakiri nka twebwe urashobora kubona majority urashobora kubona nshafuye kukaca wari kuzora urwo bakambara kenye arahora mbesha mbira tujambo apa zibi tuguru wambuga wewe wagize amahe barabuze basitondeze ko imwe chatire ibintu byane ekuramara maza bibona ko kanzana kumara maza mu ba umva nje impamvu nifata uku mbashaka abantu nibo niko mfise amafaranga ariko majority uravye nje mfise kampuni zibiri ziri Bujumbura mfise life company ijya life ikora amazi yitwa life ikora na drip apple yajya amayepu ya life ijya company yose life ni njewe ndakubwiza ukuri aha ndiko ndakora ibarabara muri Bujumbura ijya Bujumbura mbamo nza kugira ngena buri munsi ndiko ndakora ibarabara rizogeritamo treni iri Bujumbura iza ngaha imabaye treni iza ngaha imabaye hanyuma uko wicara ngabakobesha ngo kwambara kinyi je bazaje kuba ndi nguma ino ruguru bamuza akazi ngora muri bwiza no jamais nibishoboka yuko umuhimbiri wari wose aza kubwira ibintu kuri pamba kutuvyemera ubukira afisa jewe urashobora kugura amazi kwa amafaranga ndagusura umusa no yeshabura nabi shabura nabi no nguje umusuzumwe urashobora kumva amajambo y'abantu bakubwira ati mufambara kenye ukacurekeza ibyo bintu none naho no banyenye majority naho no banyenye ibihera sinagufyona neza kuko ataka hoho nibijana nyene ntabwo nyambika neza aho urubusa urahenye ndi umuntu nambaye ndi umugore wa Fambo mwatasi w'ibigero umfashe weta zimwe mva ngakurokora abantu bapfuye ninaheza kurokora abantu bapfuye ndetse nagusanga muri nakuzane Saint Valentin na kadoda mu ndakuzana na bona byose nakuzana una musi nyene
ahama uce witegura neza kuko ubu tuba mu mahoro bisaba nyene ubeho nyene kwisaba kandi tunezerewe tunezerewe wowe uca muhira witegure neza après 10 minutes ndaguza muhira twakwana sonyene amavuta yampiranye nawe nyene ndakuza n'amavuta agenda wambura wege ndamuhira ndaguza nyene ndakafanya icyazo nyarukanya ati ko mura mu biro akato kumbuka umenye gute ko nzanekereza inkunda nimbagure ibintu by'ibintu hadi iti ndahabasuka akana gato gakora ubusutwa umudemo tukamukura hari umuntu genda kwereka pamba hari n'umudemo nafite nk'ubw'inkoko ndagabeshika byemera ko je n'umuntu iyo ahubwo cyapfuye iyo yansanga haje niko ngiye nikambaye kuko uruza namubesha rero nkubwira ati ngo yimabaye yose nzoyirangura rugombo yose ni wanje akandike ibintu ndakunda